canke inyigisho y'uno munsi ivuga ngo ni gukorana n'Imana mu gikorwa cy'umwuzuzo. Gukorana n'Imana mu gikorwa cy'iki cy'umwuzuzo. Nibaza ko amajambo yose asa n'ameze neza asiguritse mugo ndajya guca ikintu bita umwuzuzo kuko harabazi kuzuza nko kurongera hama ibintu bikarengera ariko ndajya kuvuga ico bisigura. Rero aya majambo tuyakura mu cete ca kabiri candikiwe abakorinto ice cyaho ca gatanu guhera ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 21. Icete ca kabiri candikiwe abakorinto igice cyaho ca gatanu uhereye ku murongo wa 18 gushika ku murongo wa 21. Ndagomba gusaba Pastor Pio adufashe mu gusoma twumvirize hama duhabe tubicagagura duheze twumva icyo Imana igomba kutuganiriza. Ariko ivyo vyose biva ku Mana. Biva ku Mana. Yatwiyujuje ko kubwa Kristo ikaduha igikorwa cy'umwuzuzo. Niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo. Yari ndani muri we. Yiyuzuza n'abari mwisi. Ibikwegerako. Ntiyabaharurako ibicumuro vyabo. Ntiyasura kubibaharurako. Kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Ikiradutuma. Nico gituma. Ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe. Iringiri muri twebwe. Kugira ngo ibingingira muri twebwe turabinginga mu gishingo ca Kristo. Mwiyuzuze n'Imana. 2:1. Umwe atigeze kumenya icaha. Imana yamuhinduye icaha ku bwacu. Kugira ngo muri we duhinduke ukugororoka kw'Imana. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Hari inkuru mbi yabaye mu gitabo cy'itangiriro igice cyaho ca gatatu. Ico gice baratubwira ingene umuntu yigeze kuba afise ubucuti bwiwe n'Imana bumeze neza, afise kuba ariko arabaho ubuzima imwifuzaho, ariko agira ahantu arakora icyaha. Iyo tubonye ngo Adamu yarakoze icyaha, bene tugarukira ngaho ariko ntitubona ibintu vyabaye. Ngo ico cyaha cyatumye Adamu atandukana n'Imana, kandi vyatumye isi ngo icika iyivumye. Bituma isi igenda iraba ku munsi mu ngaruka z'icyaha Adamu yakoze. Imana igira ishavu ryinshi ku muntu, igira ishavu ku vyaremwe vyose irabivuma gushika n'ubu kiretse uri muri Kristo Yesu hacyari umuvumo. Imana ihabwe icyubahiro. Mugabo kubera Imana ari nyembabazi, ari Imana y'urukundo, yashyizeho umugambi wo gusubira kwiyuzuza n'ivyayivuyeko. Haleluya. Hano amajambo ariko aravugwa yandika abakorinto ariko arabibutsa ingene Imana yashyizeho umugambi wo gusura kugarukana umuntu, igarukanye n'ibintu byose byashyizwe n'icyaha kugira ngo hasubire kuba ubucuti bw'umuntu n'Imana hamwe n'ivyaremwe n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ana amajambo atangura avuga rero ngo ariko Imana ibyo byose ngo niyo bivako kuko Imana ubwayo yari yarondeye umwana w'umuntu. Aya majambo abwirwa abantu bakijijwe. Ikone ryari shengero nico bituma ico bashimikirako cyane cyane babwirwa nk'amaze kubibamwe mugabo kugira ngo bisubire byubake imitima yabo. 18 hararyosha avuga ngo ariko Imana ngo ivyo byose biva ku Mana ngo yatwiyujuje ko mu yani majambo harigeze kuba hariho amatati murayazi, muri sentare zirahari, mu miryango zirahari, muri bisi zirahari. Iyo bavuze amatati ikintu cya mbere cyawumva ucamva ko hari umuntu yakoze icyaha n'uwagikozweko. Mugabo kenshi bacabikora byose. Mugabo ko umuntu akijijwe iyo bakoze kw'icyaha ucuhunga kugira nawe ntugire ente ntukigwemo. Rero Imana yo nta kibazo ifise, nta cyaha yakoze. Mbega yo ikora kuri inde? Ntawe uhari. Mugabo umwana w'umuntu yarenze ku cy'Imana yamubujije. Yumvira Satani sekibi akora ivyo Imana yamubujije, abayikwegeye umuvumo wo gutandukana na ya Mana. Imana kubera ifite imbabazi nyinshi ngo ikirondera kwiyuzuza. Nico gituma hano hantu hari ubutunzi bukomeye muri kino gice. Icyambere mbona nuko bano bantu bariko baributsa ingene Imana yacumuweko, yarondeye uwayicumuyeko. Ibidakunze kuboneka hano ku isi. Benshi twaze tumva ngo siwe yantanguye, nasuvye imyaka, siwe yantanguye, siwe yankubise umugere, siwe yatanguye kumbesha, yambeshe naye ndamubesha, yangaye naye ndamugaya, kubera uri umuntu wewe. Ariko data wo mwijuru abitewe na kamere kiwe kurukundo n'imbabazi yarondeye wamucumuyeko, ngo ivyo biva ku Mana yatwiyujujeko.
Aleluya. Nicyo gituma ahantu hakuye ngo umuntu agomba gukorana n'Imana mu gikorwa cy'umwuzuzo n'umuntu atahura umutima w'Imana nyine. Nagenda abwire ko ikibazo dufise hano ku isi ni kudatahura umutima w'Imana. Kujya n'abantu kenshi bari mu matati batarondera gutahurana, niko abantu bafashe Imana bamwe bayifata nka base, abandi bayifata nka base wabo, abandi bayifata nk'abadirecteur b'amashuri bize ko, abandi bayifata nk'abantu bakoresha mu kazi, abandi bayifata nk'aho umenga ikoze mu mareje bavukamwo. Hari abantu baza ku Imana n'umugamba, si umugamba, cyangwa hari umubosi umubo, cyangwa hari umutayeri si umutayeri. Imana ni data nihinduka, Imana iragororotse, Imana ni inyembabazi, Imana irikwiye mugabo n'imigambi yayo. Ngo iyo ivyarayihimbaye muri yo nyene kuza kurondera uwayivuyeko, iramwizanako, iramwikwegerako. Nicyo tuma Yesu hamwe yavuze ngo nanje inamanikwa ku giti nzokwikwegerako benshi. Aleluya. Aha abantu bibutswa ngo data yakoze igikorwa cyo kwikwegerako abanyabyaha. Imana ihabwa icyubahiro. Bigenda gute ngo Imana iri mu ijuru iterwa ikibazo n'abantu bari mu byaha byabo hano ku isi n'urukundo rwayo? Bigenda gute muri ya mitima yacu ikomantaye, kwa kuzimira kwacu, bwa bwibone bwacu, Imana itwiyumvira ko turabo guhabwa imbabazi? Nuko nyine ariko isanzwe imeze. Haleluya. Umuntu agomba kubana n'Imana mu gikorwa cyo kurondera abandi nuko yumva ko Imana ifise umutima w'imbabazi, nuko atahura icyatumye ikora ivyo bintu, yabitewe n'imbabazi zayo. Haleluya. Hari umuntu yamaze guharirwa n'umuntu hano ku isi, nimba ni nk'umukoresha wawe wakoze amakosa agati nukuri turabihevye nta kibazo, cyangwa umuvyeyi wawe wamukoze ko amakosa ati nukuri byose biraheze nta kibazo, cyangwa umuntu imbona ko nyine wakoshereje ago ati byose biraheze. Byo bimaze gushikira, uyu n'umuntu ariko data wo mwijuru abitewe nuko akoze ataco watanze na kimwe, akabona ngo uraruhiye muri Nyakabiga, uraruhiye muri Gatumba, mu Burundi harakwishe, ukeneye imbazi va mwijuru, ukeneye gukurwa ku rubanza rw'ihe bidashira, ukeneye kuva mu vyaha, akavyiyumvira akacabona n'ingene bikenerwa gukogwa, akacarondera kwambara umubiri muri Mariya. Haleluya. Akaca yambara wa mubiri, akaca yemera gatonago gakubitwa akitwa amazina yose, akambikwa ku giti akavyemera, ngo atani ijambo nari ngo akuyeko, ngo atanumwe ahigiye, kuko aje kararondera ati ndakeneye dusubire mu bucuti n'uwo muntu. Muri wazingo kujya no kunywa nivyo bikenewe, muga umunsi namushitse umutima wiwe azana ko uwo muntu yakeneye ubugingo budashira canke imbabazi. Imana ihabwa icyubahiro. Ndifuza ngo umuntu wese nenda byipfuriza nyene bw'iwanje duhishuri guko Imana imeze muri kamere kayo, duhishuri umutima ifise ku muntu. Haleluya. Nicyo tubano baragati ivyo biva ku Mana, ntivyavuye kuri Herode dutwara, ntivyavuye ku ntwara y'Abaroma, ntivyavuye ku bagira ikibazi kwanika ibitabo, oyaye vyavuye ku Mana iri ku ntebe yayo imbabazi. Haleluya. Uragomba korana n'Imana mu kurondera abandi, tahura uko imeze. Mbega iyo ubonye umuntu w'umuryango iwanyu atarakizwa wumva gute? Iyo ubonye umuntu ari mu cyaha kanaka wumva gute? Kenshi tugarukira kubatuka ngo kiyaga cyarananiranye, ngo nacyo se atakoze. Ujya mugore yarafite n'umugabo wiwe raba, ujya mwani wawe baramudekesheje, uyo muntu nawe bamudekesheje cyangwa atamudekesheje akeneye guhishurirwa Imana. Haleluya. Kenshi ubonye umuntu uzobushira swat mukijijwe canke mudakijijwe, mukijijwe usanze akijijwe shima Imana, atarakizwa bugutuye umuntu arakeneye ubutumwa bwiza. Nkaba ndabivuga icyo umuntu yokora. Imana ihabwa icyubahiro. Kino gice Imana yotugura amaso, tukuruka tukabona ingene dushobora kubibamwe neza. Ndazi ko byorangira tugaja muri bona dushima Imana ngo Mana ubu mwaka waduhaye vyimbuko. Egarige tugenda gufeta ro 30 canke ro premier janvier, ugakubita umuceri n'ibinoro byo mu isombe byose amasombo gacishako, mugabo umwaka wabaye ubuhombe ku buzima bwawe. Ntane mwazanye kuri Kristo Yesu, mwene majabo nta raporo ufise, none uri kufeta kubera iki? Uhimbawe niki muno mwaka? Nta muntu mwazanye kuri Kristo Yesu uretse ngira ko wabaye igitsitaza gusa.
wabaye consommateur de tous les ordres. Umva bidateye isoni. Ariko Imana ihabwa icyo kugira ngo uwo mwaka wagenze neza, sivyo? Amezi 10 ngira ngo nta kiraba. Hari byabaye ndavyibaza. Ariko icyo twifuza nuko naho byo byagenze nabi. Muri amezi 9, aya mezi 3 birashaka kugenda neza. Haleluya. Uko Yesu yageze kwerekana mu karorero yavuze ngo abaje ku kivi ciwe 11 n'abaje guhera mu gatondo bose bahawe ingero. Rero aya mezi 3 urashobora kuyobwa neza kandi Imana igahabwa icyubahiro. Haleluya. Bigenda gute ngo umunyavyaha utari umunyavyaha umugororotsi yikorere ivyaha bitari gwiwe? Yambesheye abo n'abantu. Nico bakubesheye kiragora kwihanganira. Hakana guhabwa ikintu cy'ukuri, transfer direct. Aho Yesu ngo agenda ku musaraba akakira ivyaha atakoze. Aho ngo yemera kwigihano kituronkesha amahoro twebwe kimubako. Aho yitwa mazina atagira nuko yenasubirwamo ngaha mwishengero. Umukuru w'abadayimoni. Twebwe umuntu akwisi kirofa kandi uzi ko utari cyo ucurakara. Siko abantu bameze. Wico kigugu kandi nturi kigugu urabizi. Ico kirofa akurazi. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Bigenda gute ngo Yesu yakira ivyaha byacu, avyakeye n'umutima bikunze, ataguhiga imanga, atakwicuza, atakurondera no kubivamwo, nuko akunda umwana w'umuntu. Igizotuma dutakorana n'Imana mikwa cyo kurondera abantu ngo basubire kuzura n'Imana, nuko twumva ngo ugera apfuye kugira ngo abantu bamugarukeko. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko twumva imbabazi afise kandi zigwiriye cyane, yifuza guha abantu bose bahavutse. Abo turazinanye, abo turavukana, abo turubatse, abo turakoresha, abo baradukoresha, abo turakorana ibintu biriya, abo bose Imana ikere kubaha imbabazi mugabo biciye ku bikorwa yakoze ku musaraba. Imana ihabwa icyubahiro. Aha ndabona ko ku murongo wa 18 na 21 Bibiliya ishimikira ku gikorwa Yesu yakoze ku musaraba. 21 barivuga baguye ngo umwe atigeze kumenya icyaha, ngo Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke kugoroka kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Undi atacyigira gukora arumva neza ko bikenewe ko yakira ibyaha by'abantu kugira ngo ahishire umutima afise ku bantu. Imana ihabwa icyubahiro. Icyambere nuko by'ukuri twamenya ngo umuntu agomba gukorana n'Imana nuwotahura umutima wayo yari ifise mu bikorwa ariko arakora ku musaraba. Haleluya. Bibiliya igihe yari kiravuga ko Yesu azoza ku musaraba, ikiravugisha abavugishwa bayo nka ba Yesaya n'abandi, yarabaza ikibazo ko yari ziko abantu bazogerana kwifata nk'ibisanzwe. Ngo mbega ko ngire nkora ikintu gishasha ngo umuntu azoruha kibona. Ngo yaraje ngo aracunaguzwa, ngo arakura nk'irenga, ngo ariko bamufashe nk'umuntu asanzwe ngo yahaniwe yakubiswe bisanzwe. Kabumenga Yesu ntiyapfiriye mu ntangwa canke mu mwonga kana kantu banigira abantu. Yesu yapfuye urupfu rwiyumviweko. Une mort intentionnelle. Urupfu rwateguwe, rufise intumbero kandi rufise icyo rusaba. Kuko yarafise umutima ubimutera kubikora. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mwisi rwatumigirane ka bene data. Kugira ngo umwizera ntayagirene. N'abana nyapfarubi kuko bidahimbara umutima w'Imana kubona abantu bagenda babaho nabi kubera icyaha. Imana ihabwa icyubahiro. Icya kabiri dukwikura ku murongo wa 19 na 20 batubwira ngo kuri 20 biyo 19 plutôt niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ntiyabaharura ko ibicumuro byabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Nico gituma turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'iyibingingira muri twebwe, turabinginga mu gishingo ca Kristo mwiyuzuze n'Imana. Haleluya. Hari ikintu gikomeye ngaha bavuze, bamaze kubica Yesu yakoze babyirabishako.
ngo niko kuvuga yuko ngo natwe ngo twace tubitwa ijambo ry'umwuzuzo. Mene majambo hariyo ubuntu umuntu yagiriwe bwo guhabwa ijambo atwara shire wa undi ataruzura n'Imana. Mbega ubwo si ubuntu? Igituma ari ubuntu, nta bamarayika babihawe, nta bamarayika avuga ubutumwa bwiza. Murabizi hari umunsi murabona ngaha haza ubutumwa bwiza, bambaye umumarayika aje kuvuga ubutumwa bwiza. Hari n'igihe murahura muri bus, hagiye urumva iradiyo kanaka yatumye umumarayika Gaburiyeli, hajya murumva bikorwa n'abantu. Mbega si ubuntu? Nico gituma ngo twahawe ijambo ry'umwuzuzo, twaragira ubwo buntu bwo kuvuga ivy'Imana yakoze ku buzima bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Saba marayika. Ikindi nibavuze ngo nico bitwa twebwe abantu barebare twahawe ijambo ry'umwuzuzo, niko bavuze. Bavuze ngo nico gituma twebwe abatunzi twahawe ijambo, niko bavuze. Muyane majambo, saba marayika, sabize menshi, sabatunzi, sibarebare, sibagufiya, si bamwe bamwe, ariko ni bose abo byashikiye bakamenya ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu. Mbega si ubuntu? Imana ngo vyarayihimbaye gukorana n'umwana w'umuntu mu kurondera uwundi. Biratangaje ingene Imana ifata umuntu yigeze kuba agorana ikacimuhindura umwe mu bo bakorana hano ku isi, mu kuja kurondera babandi yahora agoraniramwo. Birasiguritse? Mbega si ubuntu? Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuvuga ngo Imana iragomba gukorana n'umuntu uwo ari we wese hano ku isi kugira ngo abantu bamenye icyo yakoze muri Yesu Kristo. None wibaza yuko umukozi wawe nazomushikira? Waza ko umugabo wawe umushikira byoroshe? Waza ko umutaximene ande umushikira? Waza ko umunyeshuri ande umushikira? Umupolisi, umusoda, umuntu ari mu zabukuru, umuyabaga, ninde umushikira? Ni wewe. Ni wewe. Nico gituma ari ahantu wowe ushika atawundi muntu n'umwe yogenda ashitse. Hakeneye ko nawe ubivuga uvyirabisha ko nk'abano bantu ngo twahawe ijambo ry'umwuzuzo. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo rero ahantu bace bavuga biryosha cyane ku murongo wa 21 ngo Imana isa n'iyinginga iri hehe? Iri muri twebwe. 20 piyo hadusomere neza bahumvirize umurongo wa 20. Nico gituma turi ntumwa mu gishingo ca Kristo. Imana isa n'ibingingira muri twebwe, turabinginga mu gishingo ca Kristo, mwiyuzuze n'Imana. Nibaza ko ijambo kwinginga ramenyerewe ngaha mu Kirundi, sivyo? Abasavye cyo tubimenya. Kwinginga ni igihe umuntu umenga ntari karondera kugwicira kurasaba, ari ukibwira mu mutima ngo uyu muntu reka ndamugume ko bujya hava akorayo, ahava vyemera, ahava nyemerera, basi afume ampa rendez-vous. Ukagerageza ukerekana ko icyo kintu gikeneye, ahubwo bagize neza hamwe yo kiguha, ukagumako ukuzi ko byo kintu aragifise kandi ugumako yo guha umwanya akakumviriza yahava anaguha. Ni jambo rikogwa n'abasavyi. Mugabo ino jambo ryakurije ku Mana ritagomba kwerekana ko Imana ari nto kuri twebwe, mugabo rigomba guhishura umutima Imana ifise impande y'umunyavyaha. Ngo Imana iri mu bantu bamaze kumwakira, mugabo kandi ngo yamekerondera kudodora ku mitima y'abanyavyaha kandi bihanganira cyane kugira ngo bayihindukirire. Ngo yemagaze ndagira ante ntumva mubizi umuntu yagira ante niyumvije ijyanje akugurura ndinjiriwe cyo tugira ante dusangira. Uko niko Imana imeze ku banyavyaha. Barumva imisi yose mu byumviro byabo, barumva imisi yose babonye abandi bantu, barumva imisi yose mu biganiro mu binyamakuru cyangwa mu makora cyangwa mu mashengero nk'uko turiko turavyumva. Imana araporte y'umuntu wese igenda igomba ko umuntu yogira ante yohindukira. Mugabo ikindi bavuze hano nuko ngo ibikora ikoresheje jewe nawe. Ngo Imana isa n'iyinginga iri muri twebwe namwe ya Korinto, turabinginga mwuzure n'Imana. Ikibazo gice gikomeye kandi mwashaka kwibaza, mbega birashoboka ko Imana yingingira muri jewe? Birashoboka canke ntibinashoboke? Iyo wibutse Yona
wumva iki? Yona yari mu gisagara kidahuza n'igisagara kindi kubera ubwami bw'Abisirayeli bwari bwarigabuye. Hari ubwami bwo mu manuko, hakana ubwami bwo mu buraruko. Ntibwahuza uko abo muraruka bafata kwa bepfo bahumanye. Hama cyahabwa igikorwa kitoroshe. Mugabo nticyari kigoye kubera kigoye, cyari kigoye kubera kamere ya Yona. Ati genda hari Ninewe kubera ibyaha byabo byaduze, numva no barandura, genda ubabure bihane. Ariko ikisanga itumye Yona anawe asanzwe atabakunda, acaranahunga mu rundi. Niba yari umunyarwanda ntumbaze. Arumva neza ko yova no mu kibanza Imana yamuganirijemwo, arahunga arafata ubwato aragenda. Imana iteza umuyaga ubwato barimwo. Icyo gihe barakora ubufindo bw'abo barabe isoko y'ikintu. Barakora ubufindo basanga ati uyu muyaga uva ku Mana kandi uze kubera uyu mugabo w'umuheburayo turi kumwe ngaha. Ati we mugabo uva ukaja he? Nitwa Yona, n'umuheburayo nubaha Imana. Admis désobéissance, agomba ko abantu badakizwa, mugabo kandi muri presentation nubaha Imana. We mugabo ibi byago turimwo bivuye kuri wewe. Ati nivyo, ahubwo nimufate jewe mu nkure mu bwato mu nterere mu mazi. Banya kuntu ngabo cyabikora uko nyene. Hama acasaronka inzu batariha yitwa urufi. Ntiyarisha inzu, acagenda mu rufi imisi. Ntiyigize yumva ko yokumva ko Imana ifise umutima w'impuhwe ku bantu b'Ninewe. Uyaye ahubwo yagombye gufata nka umenga Imana nayo nifise inzigo nk'iyo nawe nafise. Yumenga sabo guharigwa kubera inzigo yari afise. Imana ntikoze nka twebwe. Bajya twibaza ngo ntiboharigwa n'Imana itanga guharira kugira ngo itangaze benshi. Bajya umenga nta mugisha boronka niba Imana itangura guherako. Bajya umenga nta sezerano ryabo ryoshika niba Imana itangura kurishitsako kugira ngo ababigize ivyabanze bamaramara. Ati ko badutanze. Imana ntiyabwiga iturire. Haleluya. Amaze kubona ko nyene yahanywe arasaba ikigongwe, hanyuma Imana yamuha imbabazi iramusubiza mu gisagara ciwe, aragenda kuvuga. Kugira Imana mutahuze ingene atayitawe ku mutima wayo, ari ahantu ngo Imana imeze igiti biti kibonobono, kiraduga kiragira amababi menshi, maze aronkamo agatutu araryama. Imana izana agakoko bita gakogoshi, kaja cya giti cyakiruma ntiyasubira kuronka igitutu, acarashavura. Imana ati mbega ko ushavuye nta kosa ugize? Ati nta kosa mfise kuko none umubabaro nyiki je nasohoye ishavu. Niko yishuye Imana Yona, wa undi yubaha Imana. Ati mbega ko ushavuriye ikibonobono, utateye, utamejeje, utakujije, mbega jewe nta mpuhwe mfise kuri bari abantu b'Ninewe utagomba ko bakizwa? Kugira atahure umutima w'Imana. Hari abantu rero Imana ishobora kurondera kwinge kugira ngo bamenye Imana, mbwa imitima igasanga irikira bibloka, irikira bishira kure, kandi Imana yifuza ikira abantu iciye kuri wewe. Muranyumva nabinyuma? Okay, Imana yabwi cyubahiro. Ariko kandi mbonye Moise, Musa, mbona umenga we yaravyoroheje Imana yashikira ku bantu b'Abaheburayo. Ubwo ngo naho yari yakuriye ku kirimba, ajya inyama z'ubwoko bwose, ahabwa amazina amatazirano bimutuma nezerwa, ngo ntiyabonye ko yobana yabihimbarirwa, mugabo kandi abantu bamerewe nabi ubwoko bw'iwabo, ngo aremera gucokogwa, arondera gusubira kure mu gakengegwe kugira ngo Imana ishikire ku bantu iwabo. Rero kwinga kw'Imana ndashobora kukubloka canke nkakugururira. Ikibazo uri mu bugura canke uri mu bazibira? Imana ihabwe icyubahiro. Ni kiba umuntu ashobora kwibaza, uri mu batuma Imana ishikira ku bantu canke uri mu bantu batuma Imana itabashikira? Ariko Imana idufashe cyane. Imana ihabwe icyubahiro. Ndiko nimvira cyane ndabye muri Bibiliya, nasanze ikintu gikomeye nuko bwa mbere umutima yumva umuntu umva ati nuko ndifuza ko Imana ishikira ku bantu, ukavyumva kubishaka.
mbega mwibaza ko nk'umunsi Yesu yaje kandi murazi ko kuza kuri Yesu ibintu kekeranya icyo rutazi ni umunsi n'isaha gusa ibyo navyo Imana ibizi mu bwigenge bwayo ariko mwibaza mweje kwiyumvira mwibaza ko bizoba bimeze bite kumva ngo byose birarangiye uraduze arasigaye mwakorana mwagurana amahera mwakundana hari amazina mwari mwaritanye kugira by'ukuri mugaragaze ko muri abantu bafite ubucuti hagati yanyu n'abantu warumva ko ogirira neza mu buryo cyo bucanke buriya mugabo ntibigeze babwira ubutumwa bwiza bwa Yesu butume bagira nte bakizwa kubera ko zo twambaye umubiri wundi udatuma twiyumvira hano ku isi turashaka kwibaza ngo ntitwovyumvira mugabo ndibaza nize mu kibanza cy'undi muntu icyo gihe bamwe dushobora kuzorira tubajwe n'abasigaye hama tukanezerwa naho tugiye ariko icyari cyiza nuko bavuga ngo Mana naravuze ndasubira ndavuga ndasoneme urankoresha kugira ngo lo maximum akizwe Imana ihabwe icyubahiro haleluya Imana iriko inginga umuntu irakoresha ibintu bine ngomba kuvuga ibyo bintu bine si byinshi kandi sima kwikoresha byose ariko iconze ico nta muntu ajya gusanga ibyo bintu ataburamo atafise bamwe nka bibiri cyangwa bitatu ariko ndazi ko bose uzasanga bise byose Imana iringinga iciye mu muntu iciye mu kintu cya mbere bita amasengesho y'umuntu Yesu umunsi umwe ngo aragendagenda ngo abona abantu bose bagenda nk'abantu batagira umutware babwa impesa mu kirundi abantu bagenda ngo batagira biko baragenda niko birivuga muri bahadusomera gatoya Matayo 9:35-3 n'umunani okay dukoreshe ekran okay Yesu agenda mu bisagara vyose no mu mihana yose yigisha mu masinagogi yabo avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami akiza indwara zose n'ubumuga bwose abonye ishengero rimutera akagongwe ko bari bagowe basabagiye nk'intama zitagira umwungere maze abwira abigishwa biwe ati aratanga inyishu ivyimburwa ni vyinshi ego ariko abimbuzi nibo bake nuko nimwinginge nyene ivyimburwa arungike abimbuzi mu vyimburwa vyiwe musenge data ariko abimbuzi muri ba bantu benshi bataramenya umwami Imana ihabwe icyubahiro ikintu cya mbere nk'igikoresho ofise kigushoboza kuba wawe undi Imana ica mu kwinga ku mitima y'abandi nuko bahusengera batarakizwa saba data akore ku mitima y'abatarakizwa ntuzoba desi ntuzomaramara muri ibyo bintu Imana ihabwe icyubahiro mu gihe yabona ko abantu ari benshi ntiyavuze ngo bagabo ngo akazi ni kenshi ngo raba mwese mubeke ibyo biko murakora yavuze ngo ni musenge data Imana ihabwe icyubahiro none uhora ubikora ukwiye kubaho muri agenda ya prière ukwiye kubaho mu kuntu usenga winginga Imana kugira ngo abatarayimenya bashikigwe nayo izo menyera ibikora irashobora gukorana n'abandi bantu atari wewe cyangwa ikorana na wewe nyine ukagenda ukumva bibishyize ku mutima kugenda kubaganiriza ariko ntubeho udasengera abantu batarakizwa Imana ihabwe icyubahiro umuntu umwe yari umwongereza bita John Knox yari ahantu bari kwamubwira ko iterabwoba ko babwiye ati nusenge kiya igomana cyacu bita la reine des cieux arumva umwabari ngene abantu ko bamutwara gusenga igomana kandi azi ko Imana yuko yari Yehova Imana y'ukuri yapfuye kugira ngo turonke ubugingo budashira ayo kandi we yasanze ari mu bikorwa civuga butumwa aravuga ati Imana hano hantu hararushe ariko ndagusaba kumbure unyice cyangwa umeke ya gihugu cyawe kose cyose gikizwe iryo sengesho muraryumva Mana kwingiza ya muri kose uhame hose yakizwe cyangwa ufu muntwara uwo muntu ni hano ku isi nyene sigomba kumfata nkaroro 100% kuko akaroro ni Kristo Yesu mugabo birashaka kwerekana ingene umutima we wari ufise ivyo wifuza Mana kiya gihugu ndifuza kubona bose bagusenga barakumenye ariko kubana ndabibona ndi hano ku isi mwe ntaca bimariye
rero numpe gushikayo ngenda abwira ubutumwa bwiza bakizwe, ha umutima wanje uzobuhimba no kubandanya ubaho. Atari uko umenga ntacyo no tuma mbandanya mbere hano ku isi. Ibitabo bivuga ngo Imana yamwishuye aragenda aravuga ubutumwa bwiza kandi harakizwa henshi. Imana ihabwe icyubahiro. Ahi muyaga ngahi Burundi babaje umugabo umwe yari umupatiri ati neyo mugabo we kuminga urabise ivyimburwa byinshi. Aha. We wapfuye gushika abantu 10 baca baremera ubutumwa. Hamaheze menga imyaka 2 aca batiza abantu 157. None wewe ibintu bimeze gute we kuminga urafise umwimbo ngahe muyaga? Arabwira ati jewe ndasenga kandi nkagendera muri bo. Ndabasengera nkaca ngenda nkaheyona muri bo. Nkabona kivuga ko n'umukanya bashaka. Imana ihabwe icyubahiro. Baho usengera bataramenya Imana. Baho usengera abantu bari mu kigikorwa kugira ngo Imana ibashoboze. Baho ufise umutima nk'uw'Imana ifise ku bantu b'abanyavyaha. Birihuta. Kenshi umutwaro dukuna kwakira n'umuntu agware ku mfiro. Ivyo ni vyiza. Kenshi umutwaro dukuna kwakira cyane n'umuntu menga aremewe n'amadeni. Hari imitwaro usanga twarafashe ko urgent yihuta, ariko nagenda nabwiye ikintu cyambere cyihuta n'umunyavyaha ari karahona. Ico bituma rero nata muntu yabaguhaye umutwaro nawe tawuri umurongozi umenye ngo abanyavyaha barageramiwe. Rero senga Imana ibihishurira. Icya kabiri gituma Imana ishobora gushika kuba imitima y'abantu mu kwingira muri twebwe nuko Imana igomba gukoresha intahe tugenda turashingira abandi. Le témoignage. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu uramimya n'umusamariyakazi arambwira baraganira iganiro cyo kivamo ko amenya by'ukuri ko atarafise Imana muri we. Acaragenda mu gisagara cyose. Muri inkuru tuyisanga muri mu butumwa bwanditswe na Yohana igice cya 4 wereka umurongo wa 40 ku murongo wa 45, ariko ndagomba dusomere ku murongo wa 42 gusa. 42 reka ndahasome ku mashini haravuga maze babwira uwo mugore batuboneho twizeye kubw'amajambo yawe gusa kuko natwe twiyumviye kandi tumenye yuko uyu arinde ari umukiza w'isi. Bahora bari mu bisagara byabo ibyageze byamvuga ko Yesu azoza, ariko baronse umuntu aza kubabwira ati hari umuntu yavuze ivyanje muze umurabe. Baca baraza baravuga ati turemeye rero, ariko niko hari umuntu yagiye kuvuga ivyamubayeko. Erega bene ndababwira ibintu turimo by'abaporoti nuko rutari muri byo menga n'ubusazi. Ibirasigura je gituma badutuka n'abatahura hajya. Ndabatahura. Igituma batwita ibigugu. Igituma bavuga ko menga twewe turabantu ibyacu bidafadika. Nibo nta kibazo bafise. Barakeneye umuntu gusa agenda kubaramusa mu rupango. Barakeneye umuntu agenda gusangira akanyama. Bakamubwira ati bye rero ukuntu bimeze. Ajya amashuri nize nta nasize hasi mbana yankora ivyo nsanzwe ngeje mu gihugu canke mu kazi. Mugabo narahari ibyaha. Narihanye kandi narizeye. Iyo ni ntajika mu rutiga umugongo ikamuhindukiza neza na neza akavaho yihanye. Nico gituma udakwiye gufata minenegwe intahe yawe. Vuga ivyakubayeko. Genda umuganirize. Rengera imyaka kurusha. Rengera icubahiro umufiseho canka gufiseko. Genda uvuga ivya Yesu vyakubayeko gusa birakwiye. Ngo niho tukibibona n'umukiza ni w'isi n'ivyukuri. None babyize he n'amashuri baheze kwiga umwanya. Ni injection. Oya si injection. Barabibwiwe hama barabisuzumiye ko hari ikintu wanje girane kumva. Intahe irakomeye gose. Imana ihabwe icyubahiro. Tutayishinze tuzobana yatwitwa ibirofa, twitwa abaporoti, hama ni mu vyemera nta kundi. Genda mushigi intahe bene data. Batwumve hama doca batahura Yesu. Ayibundi turi babandi nyine. Ahubwo dusigaye tubikora neza ubu nuko batabizi. Alleluia. Imana ihabwe icyubahiro. Nakunze amajambo yaruka muri mutumwa bwiwe bwa cyo cya 24 igihe Yesu yazuka murazi ko habaye kuzazanirwa kwinshi. Kuko harabatemera ko vyabaye cyane ko bizonaba canke ntibarazi ko byanavugishijwe. Ku murongo wa 46 bavuga ngo arababwira ati niko byanditswe yuko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka mu bafuye ku munsi ugira kangahe 3 4 7
kandi yuko ukwihana n'ukubabarirwa ibyaha bikwiye kuvugwa mu izina ryiwe mu mahanga yose uhereye i Yerusalemu namwe muri ivyabona vyo kuvuga ivyo mufise responsabilité mufise igikorwa cyo kubijana bitarashika nico gituma hajya rosiranse yo mu Kristo sinziza rosiranse yigire mu vyekeye vy'ibanga mugabo wicaye muri bisi igenda kure ebana vuga uvuye bitatu bya mugore avuga menshi ngiratugwe ntaco bagore muri Yesu nta kibazo wofa witugorana ko bagati bega bo nibiki agwaye munda canke ntugwara munda vuga kugira abantu bamenye ibikabera mu mutima wawe Imana yabwe icubahiro Haleluya uyu Luka avuga neza ati byari byaravuzwe uwo nyene yari yarabibabwiye yuko biranditswe biratekanije mu byagezwe ibitabo by'Imana birabivuga ko Yesu azoza agapfa agahangwa ku munsi wa gatatu akazuka mugabo kandi namwe Imana ihabwe icyubahiro nicyo gituma bino bintu tubigiyemo twese birashoboka ko abantu bose tubabwira ubutumwa bwiza kandi iyi ntaha yije ituma ibintu batari babona ko vyonakunda babona ko vyokunda mbe mwamaze kubona iyo umuntu akije bavuga gute ngo yarahinduye idini siko bavuga none ivyajya bahinduye idini mu bisanzwe isi nta kosa ifise kuvuga ngo yahinduye idini kuko kesho ugena ahantu mu baporoti ivyo ni ibintu vya mbere nibisanzwe mugabo iyo ushinga intahe bazovuga ngo ntiyahinduye idini yahinduye ubuzima iyo navuga ngo ya muntu yahinduye ubuzima umenye barakwemera kandi ugira bakwemere nuko washinze intahe ukabwi vyakubayeko genda ubwire ati je ukuntu bimeze wa musi nengiye Gitega nahuye n'umuntu aranganiriza ndatahura nyene ko ndumunyavyaha katwa ndumva isoni ndumva umubabaro hama ndihana ndizera ubu rero jewe urazi naho ngira kwa musi kwakuni bigenda narahagaritse byose jewe nta tabi wa muhabana cyenda musezera nacenza bikigongwe madamu vya bituna naciye mpagarika biya byose ubu wapi ntuzunyanike na message ntuzu nakekeranye byose wapi pi iyo niyo ntahe kandi urika ko hari umunsi wigeze kunikana amahera nkacavuga ngo yatakaye hagenda na yari vraiment pardon vraiment kwara kutamenye nyene biri muri kahise kanje mbabarire vraiment nuko nyene vyagenze iyo ni ntahe ituga sha iyo bagiye mu baporoti hari ubuzima yahinduye intahe iraza gudefinisa neza ro christianisme iraza gutuma ibiturimo bisigurika neza kuko umuntu akwiye kurabirwa muzo yambaye kwase yambara amatisi uyaye amatisi ku bagabo bivuze nk'ivyo gushaka kuyambara mugabo kabandanye n'umunyamanyanga ariko ihinduka ryase mu mutima wawe birasohoka neza neza yo c'était le 28 mai kuri wa mugoroba habaye kiniki abana gatahura ivyabaye intaye yawe ntibibanga kenshi turibwira ngo abantu bavuga ubutumwa bwiza n'abantu by'ukuri bari eroka bafise gushwashwanuka wapi ntanga biririmwo nta gushwashwanuka kurimwo oyaye ahubwo nukuvuga ivyakubayeko ubivuga ugigimizwa nta kibazo oyaye genda ivuko nyene none hariho certificate y'abantu bavuga neza muyigera mumva leta itanga amashengero ayitanga haramona muri appel d'offre ngo dukeneye abantu bakeneye abantu bari eroka wapi none Moize ntiyarongoye abantu agigimizwa tanga intahe pumugira muri audio basi canke wandike wifata amajwi ariko ushikira abantu biciye mu by'Imana yakoze ku buzima bwawe haleluya icyaga tatu Imana ishaka gukoresha mu kwingingira muri yo ishogomba gushikira ku bantu nuko Imana ikeneye ko nawe ubaho ugira neza ku bandi Imana ihabwe icyubahiro baho ugira neza mbaye wawe ngo baho hama bigire neza hamwe kigira nte cyo witahira ivyasomwe mu 6 ku murongo wa 42 ivyakozwe mu 6 umurongo wa 42 avuga ngo bimenyekana iyo hose Satani hamwe havuyemwo benshi bizera umwami Yesu iyo pa si barabara si avenue iyo pa ni gisagara kandi kirasumba Bujumbura ariko birivuze ngo byaramenyekanye
bose bacabagira nte benshi bavuze benshi bacabagira nte. Iyi nkuru ni inkuru ifatanye n'igikorwa cyabaye ku muntu bita Doruka cyari Dorcas. Dorcas yabaye umuntu yari umuntu ngo w'umwigishwa yaba Iyopa, abaho ngo akora ibikorwa vyiza byo gushonera impuzu abapfakazi n'imfuvyi. Igihe kimwe Imana yemera ko apfuye bacamva ko Petero asanzwe ariko aragendera ku karere. Bagati none uyu muntu by'ukuri niwe radutunze, uyu muntu by'ukuri niwe yatumyesha Imana, none arapfuye, reka tugerageze basi ibyo dushoboye. Bacarondera bamwe agenda guhamagara Petero. Petero araza baramubwira ingene yimeza ati uyu aha ni watwambitse none yatashe. Petero yumva kurongwa n'Imana, arasenga, acarazuka, arasubira kuronka ubuzima. Aronse ubuzima, iyo nkuru iramenyekana mu gisagara cyose, niko bavuze ku 42. Mugabo ngo inkurikizi nziza yabaye nuko ngo baciye bizera Umwami Yesu. Ikibazo mbega iyo umuntu afashije umuntu bica bituma yizera oyaye. Mugabo nagenda yabwire ko hajya abantu barafise ibibazo muri bo, bani ibibazo ingorane, bafise utubazo bagenda bariyishura muri bo, bagenda baribaza. Nuvuga ngo ivyabaye bari bati none uyu muntu Petero ibakoze atari twari bwavyumve biva hehe, kumenge yaciye arondera umwanya arasigura izina rya muzuye iryo ari ryo. Kumbure yasiguye igituma Dorcas yabaye hakora ibikorwa vyiza muri b'abapfakazi, basanga basubije kwiyumvira kuri Yesu yabambwe ku giti, ngo baca barizera ari benshi. Igikorwa cyiza iyo cyakozwe n'umuntu w'Imana kiza gutuma abantu basubira gutahura kamere y'Imana, basubira gusubizamwo ivyizigiro, basubira koroha imitima. Cyane cyane kwa cyiza cyakozwe neza gituma habaho ini relation hagati y'uwagikoze n'uwagikorewe, Yesu akacavugwa byoroshe. Imana ihabwe icyubahiro. Nicyo gituma hari abantu ushobora gushikira bivaye n'ibikorwa byawe byiza, bigatuma Yesu uvuga ushobora kuronka akagiye kubuvuga. Imana ihabwe icyubahiro. Gira neza hamuronka akagiye kuvuga Yesu Kristo, kandi ubutumwa bwiza buzoshika ku mitima yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Icyanyuma ndangiza nuko Imana yeko iringinga mu bantu, iringinga iciye mu bantu bayimenye. Iyo ni kandanda bayi wawundi. Imana iragomba gukwinginga abantu iciye mwihinduka ryawe. Dukomere Imana amashi. Imana iragomba gushikira abantu iciye mwihinduka ryawe. Imana ihabwe icyubahiro. Gatoya icete cya mbere cyanditswe na Petero, igice cyaho cya 2 umurongo wa 12. Tumvize hano hantu, mumvirize. Mugire ingeso nziza mu mahanga. Amahanga ni hehe? Ni Buraya, aho musanze musumira kwa Siyoni no kuri Senke n'ahandi. Kugira ngo no kuvyo babavuga nabi nk'inkozi z'ibibi. Basanze batuvuga nabi nivyo ko ntibari muri twebwe, nta kibazo biteye. Ibikorwa byanyu vyiza babona bize bitume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. None Imana bagendera ryari? Ni mu ndoto. Ni ukuvuga ngo hajya umuntu yamarika arakora ikibazo, abantu bose bakije bariko bapasa examen de caractère. Rero abantu iyo batubonye bagenda baravivura mbaye wa wundi arakijijwe cyangwa ntakijijwe, ni umwizerwa cyangwa se umwizegirwa, ni umuhanuzi cyangwa se ni umuhanuzi. Bamana ibibazo kandi bagenda barishura uko tugenda turicarana muri bus, tugenda turakorana mu kazi, tugenda turabagurana amara cyangwa tugurana. Imigene yacu igendera byari ingeso. Izo ngeso rero zituma Imana ironka hica kugira ngo ije kuganiriza umuntu. Iyo byagenze neza rero bakwiyumviye ko cyahimbaza Imana, no kandi ngo babarigeze ko bakuvuga nabi. Ikibazo rero iyo umuntu akwiyumviye ko ahimbaza Imana cyangwa ati Imana sinzi byabaye kurya muntu, abantu bakwiyumviye ko kuri avenue, ku kazi, kuri bus biyumvira gute? Ni ukuvuga ngo ihinduka ry'umuntu riratuma Imana igendera imitima y'abantu, ikabaha kwiyumvira, igabaha kuvalida ama hypothèse, igabaha kwemeza ibyo basanzwe baribagije canke ntibavyemeze. Imana ihabwe icyubahiro. Harakomeye hano hantu, harakomeye, ariko Imana idushoboze kandi hadushoboreze. Mu bisanzwe Adamu yatakaje kuguruka k'umutima,
nicyo gituma niyo umuntu akijijwe imana ibanza kumuhugoroka kuri juridique kuri lega kugira ngo umuntu acagirondera kuba arondera ugororoka kuri pratique ku munsi ivyo imana ikora ku buzima bwacu idukura ko urubanza rw'ihe bidashira kuko iraduharira mugashirwa ngo genda muce mugenda mubo hanze mugenda mugaragaza ingeso nziza kugira imana kigendera afata ivyo mumaze guhindukamwo ibikoresho kugira ngo ishike ku mitima y'abandi bantu cyo tumuna kwe ko wakati imana ya ndirimbo y'ijana 77 ngo wamara imigabo girane gutungana nagenda babwire ngo urashobora kuyagira gusengera abavuga ubutumwa bwiza urashobora kubura ingene ukora iko bakizira umunsi kubera tamwanya ariko ingeso zawe nziza kiri mutaha imana ifise muri wenyene kugira ngo ishikire ko batarayimenya imana ihabwa icyubahiro mbega hakora ingabire mu guhinduka nta ngabire ni kubishaka ni kubirondera no kwemera imana ikaza kuganza mu mutima yacu imana ihabwa icyubahiro urashobora kuba utari umuntu afise n'umwanya mwinshi urashobora kuba udafise n'ingabire zimwe wari wifuza ariko ugasanga ikora imana kurusha abandi naho comparaison utayemerewe muri Kristo Yesu nizomeye kwikombara cyangwa kwisuzuma mu bandi ariko icyo nzi cyo nukuye gukengera ivyo ukora genda gusa utungane mu rupango utungane muri bus utungane mu kazi utungane mu muryango utungane mu mubakanye cyangwa bure cyangwa bukoresha uzosanga Kristo Yesu yagiye arahishurirwa mu mitima yabo utabizi kuko imana irabagendera mu vyumviro byabo imana ihabwa icyubahiro ndarangije tuvuge tuti gukorana n'Imana mu ikowa cy'umwuzuzo nuko mbanza gutahura umutima ifise ku banyabyaha nkumva imbabazi ifise kuri bo nkabona igikowa yakoze ku musarani yagitewe na kamere kayo urukundo rwa imbabazi zayo icyakabi nuko menya ngo Imana igomba gukoresha umutima wanjye gishikire babandi ijambo ryakoresha ijambo kwinginga ariko aho twasanze hari ibikoresho bine Imana ishobora gukoresha mu buzima bwacu icambere n'amasengesho Imana ihabwa icyubahiro cyane n'amasengesho icya kabiri ni intahe yawe icya gatatu ni kugira neza ikuwa cyiza impande y'abantu icya kane ni ihinduka ryawe nibaza ko ata muntu umwe yasana atacyafise muri bino bine uretse kugira ngo byose ko dushobora kugenda tubironka ko ntangabire ijamo Imana ihabwa icyubahiro Imana idushoboze kino gice twinjiyemo Imana igukoreshe mu gihe bw'itangazo utari witeze Imana ikwagurire mu kurondera ingene ushingiye nta abandi ishe ku mutima wawe gusengera abamisiyoneri batandukanye bari ku isi bariko baravuga ubutumwa bwiza usengera abantu uzi kandi urabazi barahari aho tugenda hose babahari imiryango yacu babahari abataramenya Imana ihabwa icyubahiro urusaba ryo kugira neza gira neza bitume Yesu aronke navugwa Imana ihabwa icyubahiro hamubeho urondera kutobiga itsitaza aho gutuma Imana igendera imitima y'abantu ibagendera igenda kwemeza ati bijye bintu wabonye murya muntu nuko namuhinduye ayemera ubutumwa bwiza